Icigwa ca mbere mu vyigwa twiga mw'ishure ry'abarundi bose ni icigwa co kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi si intege nke, kwicisha bugufi si ubujuju, kwicisha bugufi ni inkomezi, kwicisha bugufi ni ubwenge. Umenya kwicisha bugufi ntawe utoshika, ntaco utokora. Abantu benshi rero birabagora cane mu buzima kubera batazi kwicisha bugufi. N'ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahiriwe abicisha bugufi kuko aribo bazoshirwa hejuru. Abishira hejuru nabo bazocishwa bugufi. Tugize iminsi tubabwira ivyerekeye urupfu rwa papa, eka twababwiye n'ibijanye n'ibirori vyo kumushingurana iteka. Ubu naho tugomba twige icigwa co guca bugufi, turabe uko papa yagerageje kubikora, duheza twirabe neza mu buzima bwacu, turabe ko natwe mu buzima bwacu hari ico vyoshobora kudufasha. Mu majambo make rero, Papa Francisco baravuze ko yari umuntu yicisha bugufi, ariko kandi vyaraye bigaragaye aho n'isi yose yaraye ibibonye, ikabibonera mu birori vyari bitegekanijwe vyo kumufubana iteka. Tugomba tugaruke ku bintu 10 vyerekana yuko Papa Francisco vy'ukuri yabayeho yicisha bugufi, gushika naho n'ibirori vyo kumufubana iteka biba ibiciye bugufi. Hari abohava bagira bati ivyo birori vyari bimeze uko biciye bugufi gute? Ivyo nivyo tugomba tubagire ku muriri. Iyo umupapa rero ari hafi kwitaba Imana, arerekana ingene ibirori vyo kumufubana iteka bizogenda. Hariho ukuntu bitegurwa i Vatikano, bakabikora bakubahiriza ivyo yababwiye yuko bazomugirira mu gihe yashengeye. Nuko rero ikintu ca mbere cerekana yuko papa yari umuntu aciye bugufi ni isandugu yafobwemo. Yaravuze ati jewe niyo nitaba Imana, ntimuzompambe mw'isandugu ry'inzahabu, mw'isandugu rimwe usanga rizimvye gose. Oya, ati muzompambe mw'isandugu ry'ibiti, isandugu risanzwe. Voilà. Aha muribonera yuko ariryo bamuhamvyemwo. Iri sandugu murabona yuko ari isandugu ry'ibiti risanzwe cane. Ati ntihagira amadekoro muzorishirako, ntimuzorishireko amashugwe. Oya, muzorigire ribisandugu risanzwe nk'iryundi muntu wese asanzwe, umuntu muto muto. Ikintu murumva yuko ari ikintu gihambaye. Ni namwe nimurabe iri sandugu yahambwemo. Mwumva umuntu nka papa ahambwe mu isandugu nk'iri. Muce muraba twebwe abantu babasanzwe, iyo umuntu apfuye sanga bamutwara muri rya sandugu, sanga nyene bakwega ku mapine, sandugu usanga rikozwe mu biti bimwe bizimvye gose. Voilà. Murumva yuko bitandukanye. Ikigira kabiri, Papa Francisco yaranse yuko niyo yapfa bazomwambika vya bikofera bimwe bita golden papal tiara. N'ibikofera binini bikozwe mu nzahabu bambika umupapa apfuye. Ivyo rero baravyubahirije, ntibigeze barenza ivyo yababwiye. Ikigira gatatu, nta birori bikomakomeye yagomvye yuko bizoba. Papa Francisco rero
yaranse yuko habaho bimwe vy'ivyubahiro bikomeye vy'abakuru b'ibihugu, bimwe usanga bavuga amajambo, ibintu bikaba birebire, ivyubahiro bikaba vyinshi. Yaravuze ati ku maziko y'iwanje ntihazogire ivyo bintu biba, harazoba imisa isanzwe kandi n'abanyagihugu bose batoya bazoyijemwo. Ikigira kane catangaje abantu muri ibi birori vyo gufobana iteka Papa Francisco, ni ukuvuga ngo hariho ibibanza bitegekanijwe ku bantu b'abakene, abantu b'abimukira, abantu bamwe usanga baba ku mabarabara aho bita ba homeless. Ntivyari ibirori vy'abakuru b'ibihugu gusa, n'iyo migwi yarimwo yari yatumiwe. Urumva yuko iki ari ikindi kimenyetso kidasanzwe cerekana yuko Papa Francisco yaraciye bugufi. Ikigira gatanu, yarabujije yuko hatoba amadekoro menshi. Yaravuze ati nkuko tuza twabivuze, kw'isandugu ryiwe ntihazojeko amadekoro, aho bazomufoba ntibazohashire amadekoro, aho bazomushira kugira ngo arabigwe bose bamubone. Yaravuze ati nta vy'amashurwe azimvye, nta vy'inzahabu nkeneye yuko muzonshirako. Ati ico muzoba mufise, muzobe mufise umusaraba, muzobe muriko muravuga n'ubutumwa bwiza, ababirabira hafi bagira bati ico ni ikimenyetso gikomeye c'uko Papa yari umuntu yicishije bugufi kandi agomba canke yagomba ko n'abandi bicisha bugufi. Ubwa gatandatu ni imva ya Papa. Yaravuze ati jewe ntimuzonshingure mu mva yatwaye uburyo bwinshi. Aravuga ati nguze mu mfube nk'abandi bantu bose bato bato. Ati ntimuze munshireko monima zimwe usanga zitwara amahera menshi. Ubwindwi ni impuzu bamufubanye. Papa Francisco yarasavye yuko bomushingura mu mpuzu zisanzwe cane. Aha turavuga ko Papa yashinguwe mw'ikanju yera mwahora mumubonamwo ngaha ku mbuga ngurukanabumenyi. Iki naco rero cabaye ikimenyetso co kwicisha bugufi. Ic'umunani, nta vyubahiro vya gisirikare vyabayeho. Agikomeye yari yasavye yuko ivyo vyubahiro bitobaho. Asaba yuko mu kumusezera yosezerwa n'amasengesho. Iki naco murumva yuko ari ikindi kintu gikomeye. Ubw'icenda, yarasavye yuko kumva yiwe ata bintu vy'ivyubahiro vyobako, hamwe usanga banditse ngo son excellence canke ayandi mazina canke ayandi matitre. Yaravuze ati muzokwandike Francis gusa. Ic'icumi rero kirahambaye. Yaravuze ati hako ibirori vyo kumpambana iteka vyotwara amahera menshi, ayo mahera mwokoresheje mu gutegura ivy'urubanza kumfobana iteka, muzoyegeranye muyafashishe abakene, muyafashishe abantu b'impunzi, muyafashishe abantu bagwaye. Muravyumvisega abantu b'Imana, nsa n'uwurangije. Voilà. Isomo ryiza.
guca bugufi. Nimundabire iyi modokari yatwaye ikiziga ciwe. Ni imodokari isanzwe cane gose. Voilà. Abandi aha bari kuba bari mu ma Mercedes akomeye amwe azimvye. Niko bimeze, ivyo turabizi. Papa Francisco aho kugendera mu modokari zimwe zizimvye gose, ubona yuko Vatikano itozibura. Ariko Papa yashimye kugendera mu modokari zimbutse cane. Iyo modokari bayita Fiat 500L. Iyi modokari ni imodokari igugwa hagati y'amadolari 23,000 n'amadolari 26,000. Murumva yuko izimbutse cane gose, bitandukanye niyo uwo yasubiriye ari we Papa Benedicto yahora agiramwo. Nawe yahora agira mu modokari bita Mercedes Benz M Class. Iyo modokari ikaba yari ifise ibiro vya brende, voilà, ibiyo amenwa n'urusasi. Ariko Papa Francis wewe yagenda uko nyene. Ibi bintu rero bitwigishe cane gose twebwe abarundi, kuko hari ibintu bibabaje kandi dukora mu buryarya, aho umuntu ashobora gusanga abamukikije bose arabakene, ugasanga nta kintu na kimwe yabafashije kumva yiwe canke ku ntatemwa yiwe. Bagakoresha ya makaro azimvye, hanyuma bakamwubakira inzu. Ivyo mwama mubibona yuko hari abantu usanga bafise inzu bakabishiramwo amahera menshi, kandi hari abantu bamerewe nabi, abantu babuze ukuntu bivuza, abantu badafungura. Murumva yuko ibi bintu tubibandanije nta hantu na hamwe vyodushikana. Murumva yuko n'Imana yanka ubwibone. Ubwo rero wobuza bumaze kuba ubwibone ko bogutwara mu masandugu azimvye amwe y'inzahabu, hafi yawe naho ababanyi bawe, abagenzi bawe bishwe n'inzara canke batagira minervare y'abana, canke batagira ubufasha ubu canke buriya, mugabo nawe ukaja kuyatwara mu kuzimu. Turetse n'ivyo bakagutwara kufoba muri za Corbière, Mercedes zimwe bakose zizimvye cane, mugabo ugasanga mu muryango wawe usizeyo ibibazo bikomeye. Abana ntibashobora kuja kw'ishure, ugasanga umuryango uwusize mu bukote. Hazohera amezi angahe babasohore mu nzu, buri ico bafungura, babure uko babaho, mugabo imva yawe iriko amamiliyoni n'amamiliyoni. Abantu bahagura amashurwe azimvye aho gufashisha ayo mahera umuryango wawe, umuryango usize. Ibi bintu mwumva bitomowega abantu b'Imana? Ntimwumva yuko imigenzo nk'iyi twebwe abarundi twabwirizwa kwiheba? Turakwiye kwiga guca bugufi. Papa Francis arakwiye kutwigisha guca bugufi. Numva ahari isomo rirerire cane. Nizera yuko umuntu wese yakurikiranye ukwicisha bugufi, ibimenyetso vyo kwicisha bugufi kwa Papa, nizere yuko yize, nizere yuko yatahuye. Wese twige kwicisha bugufi. Tuzosubira ndababwira ivyo Papa yagiye aravuga kwicisha bugufi. Imana yo mwijuru rero nibahezagire cane,
reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire no kugira subscribe, j'aime na partage. Hari ico woba wize muri komantere bitubwire.